abashikiriza manza ari bo procureur atakosa na rimwe bafise mwigwirirana ry'abanyororo mu busho agasakisaki badahera bagwira nta rwara bifisemwo twagomaje tomora ikibituma yuko atara mu butungana ahubwo kugira leta n'inamashinga amateka n'ampuza amateka ko babonye kari kibazo twege mu yacu tuvuga ati turahiriwe rero reka tubere ku muti w'ikibazo yuri n'inyishu yacu igituma abanyororo magwira mu busho ni iki gikurikira harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa yuko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu abandi nabo kuba bari mu migwi ihungabanya umutekano w'igihugu ni kuvuga yuko abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gushikisa harimo abejejwe n'ubutungane gushikisa harimo abakoze umunyororo barawumara mugwa gushikisa bose baguma bari mu mvuto nta numwe arekugwa bose bari mu mvuto abashikiza manza babikoze ko ngo barekure n'umushikiza manza bigerageje bacamukura mu kazi bacamwirukako no kuvuga rero ico ni kibazo ca politike dusaba yuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari wagifata mu minwe kugira ngo abo bafashwe mu mwaka wa 2015 ntiboguma buze mu babohero amabohero atagabanuka kubera bo nibagifate mu minwe nyimba ariko cha politike bacige nta bintu biguma hahandi itume nk'abandi muri Gatolika ngo nkuko vyamena mbere hose nibimere ko mu myaka yose ame ibintu birahinduka abakobwa benshi n'abagore bazanye ikintu cha viole gufata ku nguvu y'ikigwanisho c'amanyanga uno munsi abantu babana basangiye urubibe mu ngo mugiye badahuza umwaca ko avuga ati ujya mwana wanje yakorewe viole n'ujya mu papa baharya kubera umvise ari viole bashashira mu mvuto atagisabwe agaca herayo kandi abeshegwa aha twagoma rusabe ku bintu bya viole biriko biratuma abanyororo buzurana mu busho kandi abacamanza n'abashingwa manza birabananiza nibadushireho novuga icuma gipima umukobwa by'ukuri yakorewe viole kuko nk'umukobwa amaze kutabakira isugi cyangwa umugore yabaye n'umugabo yarayibona n'umugabo gucacaje kubona n'undi mugabo avuga ati bankore bya furambi biragoye kubona guko adaheje gukora amabanga dusanze nabo nakivuze dusanze ibihangange mu gihugu bibuza kimanza abantu bari kugwa nabo bashira kati ni naka general naka ministre naka igihangange naka yambujije ko nakanda murekura canke naho kubera canke urutonde abebone bya politike hejuru barambujije sinzo bari kure cyo tumenye ukuri yo ntibase cyo tumenya karabutungane cyo tumenya karabashikiza manza canke abacamanza bankakurekura abantu kandi bararekuwe cyo tumenye kare handi hantu hazanana iyindi message ibabuza ntiduhave rusanga dutakwe inkubire bamwe kumbe tubaziza ubusa abategeza kubikora aribo babagiriza ngo bakora nabi aribo kandi bagaruka babroka twatunganije ikiganiro mu ishama ijoto cerekeye icegeranyo cyatanzwe n'umushikanganje ubutungane ku munsi wa gatatu heze tariki 20 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 imbere y'abaserukira imbere y'abatowe n'abarundi kugira abaserukire bari mu nama nshinga amateka y'u Burundi muri ejoto twagombye kugaruka kuvyo nyakwa mushikanganje ubutungane yagarutse ko kugira twe natwe muri ejoto tugomba tugire intererano tere nk'abahinga mu by'agateka kazi na muntu kuko abanyororo mu gihe busho buzuye abanyororo bakabura ihemero hakaba ari amagorwa abanyororo benshi atoronka baryama bafatanye bivuye
ku mpamvu yuko aho abanyororo bateza kurara ubushuko hangana hariho abarengeye igitigiri c'abategerezwa kubaho mu gihe vyari vyemejwe n'umushikiranganje mu vyajejwe mu butungane n'agati y'akazi na muntu akaba yabishikirije ku mugaragaro vy'imanga imbere y'inama nshingamateka y'u Burundi aribo batowe n'abarundi bose kugira baserukire mu bibazo bitandukanye nk'ishiramwe mu byo giyemeje harimwo kwanyoterwa cyakemwa muntu twege mu byo gupfungwa birimo ko ico bitwa traitement creuerinime gufata ubuntu manyamaswa no kuvuga ubusho ku mabohero mu Burundi dufise amabohero 11 Burundi busanzwe bufise agize igihugu c'u Burundi no kuvuga ni ibohero rya Gitega ibohero rya Gitega aho ku banyororo bategerezwa kuba bahari ibice 330% arivyo birenga ko by'abateza kuba mu ibohero ibohero rya Bururi mu banyororo bategerezwa kuba bari iryo bohero ibice 124 birarenga ko mu bategerezwa kuhaba ibohero rya Ngozi ry'abakenyezi ibice naho ni sawa ntibirarenga kuko ibice 88% nivyo birimo abanyororo bategerezwa kuba bari urumva yuko bari musi yaho ibohero rya Muyinga ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero no kuvuga abarenga ko ni bice 200 n'igice 201% ibohero rya Ruyigi ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero ni bice 263 ibohero rya Muramvya abanyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero ni bice 108% ibohero rya Bubanza abanyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harenga ko ibice 217 muri Rutana ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harenga ko abanyororo 377% ibohero rya Rumonge ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harenga ko ibice 183 ibohero rya Mimba ngoro beshi mutwa Mimba mugabo Jumbura ku banyororo bategerezwa kuba bari muri iryo bohero bubakiwe hariyo abanyororo barenga batateza kubayo ibice 526% ibohero rya Ngozi ku bagabo ninavuza abagore kubateza kuba bariyo hari ibice 459%. Turuja ku magororo y'abana hateza kuba abana bari mu butungane bateza kuba hamwe n'abandi nkuko amateko akingira abana muza makungu Uburundi bwateko umukono bateza kwabo kubana muri bohero rya Rumonge abana bategerezwa kubaho muri iryo bohero wari ibice 135%. Ruyigi hari ibice 54%. Ahagombye tuvuga iki umushikiranganje w'ubutungane ku munsi wa gatatu ari imbere y'abaserukira abarundi mu nama nshingamateka yaratanze ikiringo c'amezi 2 gusa guhereza tariki 20 ukwezi kwa gatanu ukwezi mwaka wa 2026 gisigura ko mu kiringo c'amezi 2 yihaye nugushika tariki 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 yuko abisabwe n'umukuru w'inama nshingamateka ari baserukira abarundi ko yikiringo ivyo bibazo by'abanyororo baguriye mu mabohero bibe vyaheze yihaye amezi 2 gusa no kuvuga yuko ayo mezi 2 umushikiranganje yihaye twe muri ajoto nico tugomba tuvuge ko dutanga umwihwezo n'ukwerekana strategy inyishu yokogwa kugira ngo ikibazo c'amabohero c'abantu benshi mu mabohero bagabanuke n'igituma amabohero harimo abantu benshi twagoma tubamenyeshe icambere ivy'umushanje yavuze nabona benshi yuko muri ajoto yuko umushikiranganje w'ubutungane naho bavuze yuko atanyishu bigira batora twagoma tumenyeshe abarongo igihugu c'u Burundi abagize leta umukuru w'igihugu c'u Burundi umushikiranganje wa mbere tumenyeshe abageze abatowe baserukira bene igihugu abashinga amateka mukuru n'amashinga amateka n'imihuza amateka yuko umushikiranganje w'ubutungane twe muri ejo tubona takosa afise na rimwe kuri ibi by'abanyororo bituma babeshi mu busho aha turavyerekana kandi turemeza yuko
abashikiriza manza ari bo procureur atakosa na rimwe bafise mwigwirirana ry'abanyororo mu busho agasakisaki badahera mabagwira nta rwara bifisemo twagomaje tomora ikibi bituma yuko atara mu butungana ahubwo kugira leta n'inamashinga amateka n'amuza amateka ko babonye kari kibazo twege muri yacu tuvuga ati turahiriwe rero reka tubereke umuti w'ikibazo w'uri n'inyishu yacu. Igituma abanyororo mabwira mu busho ni iki gikurikira: harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa yuko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, abandi nabo kuba bari mu migwi ihungabanya umutekano w'igihugu. Nukuvuga yuko abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gushikisa harimo abejejwe n'ubutungane, gushikisa harimo abakoze umunyororo barawumara, mugwa gushikisa bose bari mu mvuto nta numwe arekugwa, bose bari mu mvuto. Abashikiriza manza babikoze ko ngo barekure, n'umushikiriza manza bigerageje bacamukura mu kazi bacamwirukako. Nukuvuga rero ico ni kibazo ca politiki dusaba yuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari wagifata mu minwe kugira ngo abo bafashwe mu mwaka wa 2015 ntiboguma buzuye mu babohero, amabohero atagabanuka kubera abo ni bagifate mu minwe. Nyimba ariko cha politiki bacige, nta bintu biguma hahandi ntitume nk'abandi muri Gatolika ngo nkuko vyamina mbere hose nibimere ko mu myaka yose ame ibintu birahinduka. Nibakure abo bene wacu barekuwe bejejwe n'ubutungane twubahiriza amategeko bari kugwe, nyimba ari nyigisho bazibigishe kuko ndazi neza abantu bagirizwa ibyaha byo mu mutekano umushikiza manza barekuye bacamirukako. Urumva n'umushikana n'ubutungane ntavyo bishobora. Leta rero n'amashya amateka ni bakoranire ko bavyige ico kintu kive mu nzira. Ikindi gituma amabohero aguma yuzuye ni kintu cerekeye viole, gufata ku nguvu. Gufata ku nguvu abantu bafashe ku nguvu abantu nta mushikiza manza numwe are cyangwa mu butungane ashobora kubarekura. Naguma nkemenyesha yuko kuri iki cemenyesha abo mu butungane, abashanje ubutungane n'abajeje ubutungane mukuru wa Sena yuzwa ndetse n'abacamanza bose n'abashikiza manza ba Republika n'abakuru bakuru ndetse n'abatwaye n'amashinga amateka n'abatwara igihugu mukuru w'igihugu n'umushikanje wa mbere yuko hasigaye hari montage strategie ya viole. Abakobwa benshi n'abagore bazanye ikintu cha viole gufata ku nguvu nk'ikigwanisho c'amanyanga. Uno munsi abantu babana basangiye urubibe mu ngo mugiye badahuza, umwaca ko avuga ati ujya mwana wanje yakorewe viole n'ujya mu papa baharya kubera umvise ari viole bashashira mu mvuto atagisabwe agaca herayo kandi abeshegwa. Aha twagoma rusabe ku bintu bya viole biriko biratuma abanyororo buzurana mu busho kandi abacamanza n'abashingwa manza birabananiza. Nibadushireho novuga icuma gipima umukobwa by'ukuri yakorewe viole, kuko nk'umukobwa amaze kutabakira isugi cyangwa umugore yabaye n'umugabo yarayibona n'umugabo gucacaje kubona n'undi mugabo avuga ati bankore bya furambi biragoye kubona guko adaheje gukora amabanga. Turabe rero ibintu dukore nk'abana gataka kazira muntu n'ubutungane bubere kuri bose. Ikiri naco gituma abantu bagumagurana amabohero ni ikintu cy'ubwicanyi kimonogoje. Hazigara ubwicanyi butandukanye mu gihugu aho abantu bamaze imisi batogwa bicwa, amatohoza bagacafata abantu batandukanye, akaba amatohoza hari n'amatohoza adahera agumuko nyadahera ntibavuga ko vyagenze. Kandi naho hari kindi cy'ubwicanyi gisigaye kiri mu ngo cyane kimonogoje, hasigaye ubwicanyi abagore basigaye bica abagabo cyane n'abagabo basigaye bica abagore cyane. Ivyo biri mu bituma amabohero aguma yuzuye ko ari ivyaha bigoye. Igituma ikindi naco gituma abanyororo baguma bagurirana n'abategetsi benshi bakuru mu gihugu bahambaye bitwaza amapete n'ububasha bafise mu gihugu buhangange bivanga mu by'ubutungane
bagategeka abacamanza ashikiza amanza yuko umuntu yejejwe n'uwahawe ikigongo cy'agateganyo atavayo kubera umutegetsi kanaka bafitanye urubanza ari baburana abihagazemo ataboneka. Ndagomba ndamenyesha yuko bajya bose bona baburana ubapfa ibintu canke bapfunzwe usanga ari umutegetsi kanaka w'amapete canke hambaye mu gihugu bashira umunyo kuri imbere cyangwa umutama imbere mugabo inyuma aribo umushikiza amanza agombye kumurekura bakamwirukako abategetsi bacamukura cyangwa bakamamitaso abacamanza bagategeka abacamanza yuko baca urubanza uko bashaka. Rero turasaba yuko abategetsi bareke ubutungane bwigenge koko bareke kubutegeka no kubwivangamo bitwaye ico bari kugira ngo tubandanye tuja mu tungane bukuri. Iki naco gituma abanyororo muri yashoto twabo tumaze dukurikirana mu raporo dufise bagwirana umusho ni kibazo c'abantu bariko barabuze mu mabohero bafatirwa ikintu cerekeye izahabu kwimba butare babaye benshi mu busho fraude y'ubutare ni benshi biri mu bintu batuma abantu buze mu busho. Ikindi naco gituma busho bwuzura n'abantu bagirizwa ibyaha bihambaye usanga bagirizwa ibiturire kunyuruza amatungo y'igihugu guhohotera abantu mugabo bagaca bagira influence bagaca bagira ingufu nyinshi mu bacamanza bagaca baba ikigongwe cy'agateganyo cyo bakabarekura mugurava ibyaha bagirizwa barashobora kurekurwa abashinwa bashikiza amanza bagacaka kubarekura kubera baye ibyaha bagirizwa hagacaba inyinyurana hagati y'abajiji n'abaprocureur abakuru mu masentare n'abashikiza amanza ba republika n'abakuru. Hari ikindi naco gihambaye giko kiratuma abanyororo baguma mu busho badagabanuka. Hari ikintu mutayi bwamenye haro aga systeme kibita remplacement du nom. Hari aga systeme gakorerwa mu busho abatwara mabohero nabo bitwa abajejwe ivyi mu mabohero ivy'amategeko bitwa ngo bureau secrétaire juridique barafata umuntu afise icyaha gitoyi nk'umuntu afise ideni y'imiliyoni 3 ari mu mvuto nko kumusaga hajya muri mbatwara amabohero bagaca bavugana n'umunyororo afungiwe ibyaha bihambaye nko kwica umuntu viole n'ibindi bihambaye mu gihugu agaca bamo atanga amahera kubo mu ibohero akora gasiteme gashaka twubuye ko turafise abantu 18 byagendeye uko bagaca wa wundi afise icyaha gitoyi y'imiliyoni 3 umuryango ukamurihira kugira cyavayo bahejeje kuriha bagize baraza kuraba umushikiza amanza soye manda yo kumurekura wari Yohana arekuwe agasanga ryazina giwe harundi Yohana yarirekuwe ko wa undi yarekugwa yishe umuntu y'ivyola agaca yihungiramo murekuye kwizina yishe umuntu agaca arekugwa kwizina ry'umuntu ari shideni yitwa Yohani memeno abavyeyi babandi bakabahindura bagahindagura yitwa Paul bagacamita Yohani ari mwene Salvatore bakamwita mwene Karoli agaca agenda mu kibanza cy'undi muntu mu mabohero nivyo biko birakogwa n'abatwara amabohero cyane. Hari abantu hajya mu mvuto bavundiyeyo barishe vyose bejejwe mugada ashaka kurekurwa kubera ikibanza izina giwe na nimero y'idose yiwe harekowe ko umundi muntu yatanze amahera mu kibanza ciwe. Ikindi naco gituma abanyororo kumagwirirana n'abantu usanga basangiye amatungo no munsi. Hari abantu bazana amasosiyete bashinga amasosiyete amahinguriro amashira hamwe bakajamwe bagatunga akora imigambi haje ko imigambi agatunga hacaba abantu bari kumwe bihangange kugira imunyage bacagira montage bagacamwagiriza icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu bagacamukubita mu mvuto muri documentation mu documentation yejeje bagacamukubita muri mu mpimba ubutungane pariga cyakira urubanza bagacamuheza mu mvuto ntaropfa avuyeyo kubera yari umuagistionnaire bashinze ishirahamwe cya societe cyangwa ibitaro ntaropfa avuyeyo mpaka babinyuruza bitware
ivyo biratuma nivyo biri mu bintu abantu batavayo kuko abantu baguma bazirika. Musinga ngo tuvugane le strategy twagomba tuvugane rero mbeya kugira ngo inyishu ni muri aje twagomba gutanga inyishu rero yibi tudondaguye nibigi namashinga mateka yagize mwo bagumye bahari akora umushikanga n'ubutungane vyotuma abanyororo bagabanuka mu gusho. Muri aje tugomba tubahe solution strategy bokoresha kugira ibintu bihagarare. Twagomba rusabe ko hashingwa umugwi wigenga kandi wuguruye ugizwe nabo mu biro by'umukuru w'igihugu, umushikanganje bw'ubutungane, mu buyobozi bw'agatakazi na muntu n'ubuyobozi bujejwe amabohero, harimo abo mu iperereza, harimo abashikiza manza, harimo abajejwe agatakazi na muntu, umugwi w'igihugu agatakazi na muntu CNDH n'amashirahamwe ahana agatakazi na muntu atawegamiye, kugira ngo bace bakora ibi bikurikira. Kugira ngo bace basaba, bace bagenda mu mabohero yose y'igihugu basabe abatwara amabohero kugira urutonde kwibohero yose abafungwa bafise, ibohero yose yerekane urutonde rw'abapfunzwe bafise, ni umwe wese berekane dosiye yiwe eta igezeko, aho umwe wese icaha yagirizwa nyimba hari wejejwe aboneke ko yejejwe mugabo akiri mu mvuto, nyimba ari waciri wo guherayo biboneke, nyimba waciye imyaka 10 biboneke, igihe yinjiriye ce tubona n'umunyororo asigaje gukora wari we ukungana, ce tubona n'abantu bafise barose ikigongo cy'agateganyo bakiriyo, ce twiga kubera iki bakiriyo, ce turaba abagifise imanza ziko zirabundanishwa bace bashirako n'amasentari n'amaparike, izo manza ziriyo kugira cyo zikurikiranwa zicibwe, kuko harimo n'izinyegezwa, umuntu aguma mu mvuto urubanza rukama imyaka 5 atawumuranisha ku nyungu za bamwe. Ikiri naco twagomba tubabwire coba inyishu nuko umucamanza wese ubu dufise ico bitwa JJNIC, umucamanza wese ku kwezi yerekana imanza yaciye, agaca yerekana n'ingingo zafashwe, akerekana n'imanza zitaracibwa, agaca yerekana kubera atarazica, kubera iki atarazica. Muri procureur muri parike yiwe atwereka ati muri parike yiwanje abapfunzwe naba, abaciye imanza bafunzwe naba, abafise ivyaha bingana umwe wese kingana gutya nuko abazorekurwa mu kwezi bangana uko bajije umunyororo, abona arekuye mu kwezi naba, abona haye abaha ikingo cy'agateganyo naba. Ce tubona ati mugabana acerekana procureur muri chaque parike, muri parike yose urutonde rw'abateza kurekurwa naba, abantu bararekurwa kubera ikashigishireko bashaka mu kontorora. Aho turahejeje rero dusanze umuntu yase kurekura abantu umunyoro waraheze, ubutungane bwaramurekuye ntarekugwe, akamara umunyororo ntarekugwe, akezwa ntarekugwe, agahabwa cy'agateganyo ntarekugwe, uwo muntu umuprocureur acafutwa. Dusanze nabo nakivuze, dusanze ibihangange mu gihugu bibuza ko imanza abantu barekugwa, nabo bashira kati ni naka general naka ministre naka igihangange naka yambujije ko naka ndamurekura, canke naho kubera canke urutonde abebone bya politiki hejuru barambujije sinzo barekure. Ce tumenye ukuri yo ntibase, ce tumenya ko ubutungane, ce tumenya ko abashikiza amanza canke abacamanza bankakurekura abantu kandi bararekuwe. Ce tumenye ko ari handi hantu hazanana iyindi message ibabuza, ntiduhave usanga dutakwe inkubire bamwe kumbe tubaziza ubusa, abategeza kubikora aribo babagiriza ngo bakora nabi, aribo kandi bagaruka bakabroka
nagisubiyemwo ica abantu bapfunzwe 2015 bagize guhungabanya umutekano w'igihugu ndageherejeko ndacongereko no kuja mu migwi ingungabanya umutekano w'igihugu ndababwire nibo ibice 30 ibice 40 kwijana nibo batuma ubusho bwuzuye kuko barari kuwa bamwe abandi barameze umunyororo nubagumayo rero leta ni iciga ico kintu tukoreshe basi bakoreshe systeme ya politiki bacige bagira ikigongo batumarira indya z'igihugu bije ziguma zinjira amabije aguma abavote amafaranga yo kubatsa amanuze amabarabara ibitaro amashuri babigisha baguma bajanze kurondera akazi kubera gashara katameze neza batwigishije abana bayabahe none niga ntawo mahane none je namavuga nare umukuru w'igihugu n'umuvyeyi umuvyeyi w'abarundi bose nagira ikigongo abo bana b'u Burundi rega na kare 2015 nyakinisha umukuru w'igihugu Faisal Yishimiye ntiyari bwatwara igihugu c'u Burundi ntari bikomanda yiwe nagira ikigongo abana b'u Burundi hama bigishe moralisation baje guteza imbere igihugu bave hari none bitaba abakristo none igihugu c'u Burundi cyo ku Mana cyazi Imana imbere n'Imana ivuga ati mubari ababagiye nabi umuntu abasengera